amahoro tugira amahoro n'iterambere ry'umuziki mu Burundi. Ubwa mbere nagoma mfata kanya nshimire ubwa mbere abartiste baretse ivyabo bakaza muri kino gikorwa citeka. Icya kabiri naco nagomba nshimire bimwe biboneka abamenyesha makuru badasiba kwama bavuga amakuru ajanye n'ivyo abaririmbyi mu Burundi no kugena abaririmbyi bariko baratera imbere mu gihugu. Icya mbere nagomba gutangurira ko no kuvuga uyu mugambi aho wavuye n'abari muri uyu mugambi ingene twashoboye kubatororokanya kugira ngo dushobore gukora iki gikorwa cy'iteka gishobora gushika gishobora kugira icyo gifashije mu Burundi. Ubwa mbere iki gikorwa si gikorwa no vuga ko cyateguwe na Amicale gusa, oya harimo n'ishirahamwe Coopérative des Musiciens biserukiwe na Cédric Bangi mubona turi kumwe ngaha. Je ndi coordinateur w'iyi projet, tukaba turi kumwe n'abaririmbyi bakomakomeye mu gihugu cyacu no mu makungu amaze kwandikisha amateka menshi cyane. Uyu mugambi rero turaza kuvuga iyi projet bagenzanje turi kumwe ngaha baraza kugira ico nabo nyene bashikirije kuko barafite byinshi bashikiriza nkuko babishikirije muri uwo mugambi. Murazi hariho indirimbo mwigeze kumva kera yakozwe na orchestre Nkunda Abantu irimo Alfred hamwe na Bernard. Murazi ko Bernard aherutse kutuvamo. Mugabo hariho umurundi yumvise ijya ndirimbo iramukorako acarumva neza ko afise umuhamagaro uko yogira icyo akoze kuri iyo ndirimbo ashoboye gutuma iyo ndirimbo igira inguvu cyane gusumba uko yari imeze. Iyo ndirimbo ni indirimbo yitwa Nkunda Abantu. Tukaba rero uyo muvandimwe wacu yitwa George yaciye azanye icyo cyiyumviro mu bartiste aratumvisha icyumviro ciwe hama natwe kubera dukunda igihugu kubera dukunda ivyo yadushikirije kuko yadushikirije umugambi w'amahoro yuko twofata iyo ndirimbo tukayorienta mu mugambi w'amahoro. Amahoro ahera muri twebwe. Murazi ko hariho byinshi vyavuzwe mu artiste bivugwa n'abajournaliste bavuga yuko abartiste atabumwe bafise. Je muri kino gihe nkaba mvuga ko atari vyo byarahindutse. Ni naco gituma mubona turi kumwe ngaha kugira ngo tubashikirize tubabwire yuko abartiste ubu ni bamwe nkuko abartiste bavyiyemeje kugira ngo tuje hamwe twariyemeje kugarukana amahoro mu artiste hama kandi twongere nayo mahoro tuyashikirize n'abandi barundi kugira ngo tuje hamwe duharanira amahoro mu gihugu hama asasagare hose. Iyi ndirimbo rero twarashize mu message y'amahoro. Twashize mu message y'amahoro yo gusaba abartiste turi kumwe ko hageze ko dutangura umugambi w'amahoro muri twebwe, gukundana, gukorera hamwe no guteza imbere igihugu cyacu. Twaragiye hamwe rero turakora iyo ndirimbo. Abamubona bose bari ngaha barashizemo amajwi. Producteur yayikoze twayikoreye kwa Amir Pro niwe yayikoze. Nanje narashizemo ivyumviro vyanje mu bintu by'ubufundi kugira ngo ikomere gose. Hama voilà ikintu cyarakozwe. Umugambi hariho vyinshi bikurikira bizokurikira
bivuye muri iyo ndirimbo. Hariho clip iza gukogwa tuvuye ngaha cyo gufata amasanamu. Mu nyuma hazokurikirana concert ikomeye cyane, naho mubona harimo abartiste babiri batarimo, nibaza ko bafatiriwe. Harimo Satbi na Fariaz. Nimwibaze vya bindi yuko bikibandanya bya byaraheze, ubu ni sawa, ubu n'amahoro, ko dutanguye amahoro, nabo nyine ubu n'amahoro. Nyasubire yo kumvikana mu maradio abantu bavuga yuko ngo Satbi na Fariaz ngo nibumvikana, sivyo na gatoya, barumvikana. Nikimenya muzokumva iyo ndirimbo irimo ijwi rya Satbi n'ijwi rya Fariaz ririmo. Nibaza ko ivyari bikenewe nabivuze. Reka nereze ijambo ubundi muvandimwe wacu adukuriye mu muziki, twaza gutangura na Kidumu, ama dusubire na Cedric Bangi n'abandi baza gufata ijambo kugira ngo dushobe kuvuga iki gikorwa cy'iteka twakoze. Imana ibahezagire cyane. Reka duhereze ijambo directement Kidumu.